Bakunzi ba Kibonobono Media turabashimiye kubona mwaje ku rubuga rwacu ariko rwanyu Kibonobono Media. Turi ni teka ryinshi cyo kubaha ikaze ku rubuga rwacu, eka mbere tukaha n'ikaze ryinshi cyane umunywanyi eka mbere akaba numwe mu bakora ibikorwa bitandukanye muri Kibonobono, tukaba tumusaba ko yo twidondora. Murakoze cyane, ndaramukije cyane abantu bose banyumva bari muri gihugu cyacu cy'u Burundi. Hanyuma nkaba nitwa Habonimana Remy, nkaba ntwara metropole ya Bujumbura muri umugambi wacu Kibonobono. Murakoze cyane Remy, imbere ya kamera turabona ni Remy umuntu ashajije neza cyane, ariko kandi inyuma ya kamera muri kumwe na Desire Konate niyo nkuru. Niwe rero tugira tuganire umushinga ntahe Remy asanzwe atwara Bujumbura, cyo twita metropole canke intara ya hahora yitwa Bujumbura. Mbe ni Bujumbura iyi Bujumbura meri canke imwe bita Bujumbura rirare? Murakoze cyane, ni Bujumbura bita Bujumbura rirare. Murakoze cyane. Mwebwe muserukira metropole Bujumbura rirare mu mugambi wa Kibonobono. Mbega mubona muri Bujumbura rirare ibikorwa byaho byifashe gute? Murakoze cyane, muri Bujumbura rirare ni Bujumbura igizwe n'amakomini 9. Ibikorwa biriko bigenda neza, aho turi mu ihangiro ryo kwegeranya umwenegihugu wese ahaherereye muri izi komine 9 kugira ngo twijukire kurima ikibonobono, kugira ngo iterambere rirushirize kudushwaramo twese mu ntara yacu nziza ya Bujumbura. Murakoze cyane, ariko kandi imbere yuko tugera muri Bujumbura iyo twita rirare, tuba twavuye kuri Kibonobono ku rwego rw'igihugu, kuko urumva amakuru arinze agera hariya mu ntara no ku rwego rw'igihugu. Ndizera neza yuko amakuru mwe nayaba hari. Mbega Kibonobono rero tubwiye bimwe bita ngo en general ku rwego rw'igihugu, Kibonobono ni iki, ibya Kibonobono byifashe gute? Murakoze cyane, muri rusangi Kibonobono ku rwego rw'igihugu ni ishirahamwe ryagiye hamwe kugira ngo rigerageze kwegeranya abenegihugu, rivumbuye ibanga rizanywe n'umuvizionere wacu, mbere novuga ko yavugishijwe n'Imana, akerekwa ingene igihugu coshobora gutera imbere, acazana ico giterwa cy'ikibonobono, aho mbere hamaze kujaho urunani mpuza amakoperative rwego rw'igihugu. Ubwo runani rukaba ruhari kandi rukaba rwemejwe n'inama ya bose kugira ngo rukorere ku mugaragaro ingene umwimbu woboneka, mbere tugashika kuri yambona kazoza y'igihugu. Murakoze cyane, muravuze ati turafise imboneza mu mugambi w'ikibonobono yitwa David. Uwo David ntakeka ngira ni wa wundi nyene umwe umugenzi w'ugwaruka canke nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi akunda kuvuga ati hariho umuntu harimo ikibonobono. Nibaza ko ari urya nyene. N'urya nyene Tuyisabe David. Rero niwe arongoye ugo runani rushasha ruheruka kujaho. None ugo runani rukoregwamwo ibiki? Murakoze cyane, ugo runani ikintu rukoregwamwo kwegeranya ubwa mbere abarimyi b'ikibonobono ku rwego rw'igihugu. Murakoze cyane. Tukiri ngaho nyene rero nca numva ko wewe ufise intara userukira. Rero wewe hageze kutanga raporo canke hageze ko ukora ibintu vya kibonobono, ubanza kwitura ugo runani go ku gihugu, ugo ruri ku rugero rw'igihugu cose. Nuko byo babimeze? Ugo runani rero kubera ko twese twagize urunani tukaja hamwe, twatoye abaduserukira ku rwego rw'igihugu. Bivuze ngo iyo urunani rubayeho n'amakoperative mu ntara acabaho, mugabo twese turondera umusaruro uza kuja hehe duhurira ko twese muri nca numva yuko nyene muri yambono ya nyakubahwa umukuru w'igihugu imuvuga ati tugiye hamwe twese ibintu birashoboka. Murakoze cyane. Hanyuma rero muratubwiye ivyo urunani rukora, hama namwe ku rwego rwa metropole mukora gute kandi mukora iki? Murakoze cyane, ni ukuvuga ko muri metropole icyo dukora ubwa mbere ni uguhimiriza abenegihugu kugira ngo barime ikibonobono.
tukaca tubigisha yuko ico kibonobono bagiye kurima tuzogihinguramwo amavuta hanyuma tukayadandaza ibivuye muri ayo mu kibonobono. Egome maze kubwira umwene w'igihugu ngo nagende arime igiterwa kanaka, ikintu ca mbere na mbere aca kubaza canke muri uno mwanya kubera adafise mikoro mu ntoki ndamubarize ico kintu agiye kurima azokidandaza angahe, mbe gitandukaniyehe n'ibindi biterwa yari asanzwe arima? Murakoze cyane. Itandukaniro riri hagati y'ibiterwa yahora arima n'ikibonobono nuko ubwa mbere ikibonobono ni igiterwa njabukamazi kandi kizokizana amahera y'agaciro mvamakungu kugira ngo igihugu gitere imbere. Aho nca numva ikawa n'icayi ngira ngo n'ibindi biterwa bimwe bimwe bishogwa hanze. Ego byo bari nkaco kimwe rero. Bon nico kimwe muga gusa akarusho nuko tuzoduza umusaruro tukaronka amahera menshi. Nariko ndavuga bati nico kimwe kuko ikawa ni igiterwa njabukamazi, ariko twege akarusho nuko ico giterwa cacu kizoba kizana amahera menshi kurusha ivyo bindi byose. Arakoze cyane. Ndumva rero nico abanyagihugu hambavu y'ivyo bindi biterwa bari basanzwe barima njabukamazi boca bongera ko nico kibonobono kuko kizana amahera kandi menshi. Bogerageza bakongera ko kuko ntitwoca duheba ibyo bindi biterwa kuko navyo birazana amahera y'agaciro, ariko nico n'ikibonobono naco bocongera ko kugira ngo umwimbu uboneke, amahera mvamakungu abe menshi mu gihugu na narirya dufise ico kibazo c'amahera mvamakungu. Mwavuze ibijanye n'umwimbu ko awushoye ashobora kuronka amafaranga angana gute? Ibihumbi 10. None hamwe umurundi wo mubwira ko ikidandazwa canke igiterwa ciwe agishoye akirimye kikimbuka ashoye ngaha mu Burundi nyene mu mugurira amafaranga ibihumbi 10, ntabwo mubona yuko ibindi biterwa bo hava bamera nk'ababiheba na nyarirya usanga hariho nk'ibindi biterwa barima ugasanga bagurisha ibihumbi 2, 2.5, 3 ntibigere no mu bihumbi 5, muga mwebwe mukamuzanye igiterwa kigugwa amafaranga ibihumbi 10 yose? Murakoze cyane. Mu mbona kazoza y'igihugu turondera igihugu cifashe muri 2040 iteye imbere muri 2060. Rero muri ico gihe ntibashobora kuheba ivyo bindi biterwa kuko navyene vyabafasha kandi vyasahiriza abene gihugu, ariko kugira ngo umufuko wose uronka amafaranga birakenewe yuko turima igiterwa gishobora kuzana umusaruro, umuntu wese akaronka ya mafaranga mu mufuko kandi atibagiye gukora bya bindi biterwa byose yahora akora. Murakoze cyane. Urumva muvuga ati igiterwa cy'ikibonobono ni kirimwe kandi cyane kuko gishobora kuzana amafaranga mvamakungu, ni igiterwa ciza cyane. Hanyuma kandi abakirima bakirimane n'ibindi biterwa, beco bakibana n'ibindi biterwa. Murakoze cyane. Kirabana n'ibindi biterwa, mbere kiranagarukana kanovera k'isi mu gihe umuntu yagiteye aho hantu hariko haraseruka bituma hagarukana ahubwo akanovera. Kirabana rero n'izindi mbuto zose zishoboka zibaho mu Burundi. Mu runani rwanyu nta bindi bintu mutegekanya gukora? Ko tuzi urunani kugira rubeho ruba rufise ihangiro mbere rukagira n'ibikorwa byinshi cyane kugira ngo rushobore gutera imbere. Murakoze. Mu runani rwacu turategekanya ko haruhande yo ico kibonobono turima tugihinguramo amavuta, turipfuza yuko tuzogihinguramo ifumbire kama ituma mbere duheba gukoresha ya ma engrais chimique atuma atwononera isi. Hanyuma dukoremo kandi na turuto kandi inyazi z'ibitungwa. Hanyuma kandi muri ugo runani nyene kugira ngo ibikorwa bigende neza turakora amasabune, tukayadandaza. Amasabune y'ikibonobono canke ayandi masabune asanzwe? Amasabune dukora ni isabune kugira ngo iyo ariyo yose izi twari dusanzwe tubona, kugira ngo umwana igihugu umunywanyi wa koperative Kibonobono ntasubire kuza kugura isabune ahandi ariko ayigurire muri societe yiwe. Yego. Ivyo none bica vyungura iki kuri wayiguze canke kuri kurunani? Murakoze cyane. Ivyo ico biza gufasha uwuyiguze nuko
icambere aba yishoreye wenyene ubwiwe ryaterambere rivugwa ko umwene riva ku mwene rikamugarukako muri ico gihe rizoca rimugarukako kuko azoba aguze isabune iri kudandarizwa muri sosiyete yiwe kandi inyungu z'iyo sabune azogaruka akazironkako akazigaburanamo. Reka tubashimire cyane ariko ikindi gihe nivyakunda muzogaruka kandi mundusigurire ingene umunywanyi aguze ikintu aba yishoreye n'inyungu zikongera zikamugarukako. Twari kumwe na murakoze cyane muri uko kurangiza nyene nagomba mu nkundire gato ngire ico nongeye ko nk'intererano canke se ibisabo nagomba ubwa mbere manze mbwire abantu bose abarundi bose bariko baranyumva yuko societe kibonobono ihari ku bwabo uwari we wese hari yo yinjiramwo kugira ngo turushirize gutera imbere. Hanyuma ikindi naco akaba ari naho tugiye hamwe dushobora gushika ku mbona kazoza tugasaba kandi na leta yacu y'u Burundi leta mvyeyi leta nkozi kandi iserukiwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu nk'umuvyeyi yodufasha mbere tukaronka n'amatongo na narirya twe twagombye gukoresha amaboko yacu tugatera imbere biciye mu maboko yacu kandi birashoboka ko yodufasha akaduha amatongo dushobora kurimamwo kandi umuntu wese ahari akumva yuko aguwe neza. Murakoze cyane ego ni kuri iyo mpanuro nyene hamwe n'ivyo bisabo musaba turangirije kino kiganiro cuno munsi mwoshobora kwidondora bariko baratwumviriza. Murakoze cyane turabashimiye gose. Hanyuma abariko baranyumviriza hirya no hino ni twabona Imana Remi nkabaserukira intara ya Bujumbura muri uyu mugambi w'abarimyi b'ikibonobono Bujumbura rirare kuko benshi barayitiranya hariho Bujumbura Meri na Bujumbura rirare nukuvuga rero nserukira Bujumbura rirare. Murakoze. Mwoshobora kuvuga kanimero kanyu kugira ngo nimba ari umunywanyi canke uyifuza kwinjira muri uno mugambi akaba ari kure ashobora kubaronderako eka mbere n'utari uwo mu ntara musanzwe murongo yarashobora kuba cako kugira kubera ko muba mufise ayo makuru kugira ngo muce mumuhuza n'uwahandi yifuza kuganira nawe. Ego akanimero kanje uwewe yifuza kundondera wese kama kuguruye umwanya wose ni 69 amajana 355 amajana 879 69 355 879. Iyo nimero ikora hose kuri telefoni sanze uyitelefonye ko iritaba no kuri WhatsApp nyene irakora. Ni kuri uwo mwidondoro rero wuserukira metropole ya Bujumbura rirare turangirije ko inyuma ya kamera yari niyo nkuru Desire Konate turabashimiye. Murakoze. Twongera kandi dukengurukira buri muntu wese abandanya kugira subscribe kuri ino channel yacu ariyo yanyu eka kandi akabandanya kugira like comment akagira na share kugira ngo ibiganiro bishikira abantu benshi eka mbere abo bishobokera bose bakaza muri uno mugambi kuko ari mwiza cyane kandi witerambere. Murakoze cyane.